Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana ndetse ndabifurize n'umugoroba mwiza na weekend nziza kubamaze gusoka. Muri kano kanya hari amakuru ariko aravuga yuko zimenyesha abazigiwe cy'u Rwanda zoba zamaze kwisohora mu gisagara ca Bukavu. Abenshi mugomba twandikira mutubaza ati eske nivyo canke sivyo. Turaje tubabwire kungene vyifashe ndetse tunabasigura ibijanye n'urwandiko mwabonye ruko rugaragara gwerekana yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zanditse yuko zisohotse ngaha mu gisagara cha Prito cha Bukavu. Amakuru yose mwakino higaniro ndazi yuko utaza kuyabura, ahubwo fata kano kanya gato tugiye kubana kugira ngo ntuveho canke ngo uheze ikiganiro utarakimara, kubera ko uzoba uhomvye ko n'ikiganiro tugiye kuyagira munovuga yuko ibintu bidasanzwe. Rero mubane natwe. Ku rundi ruhande ingamba zo kwisubiza Goma na Bukavu ku ruhande rwa FRDC zirakomeje mu gihe umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda wowo witeguriye canke uri mu myiteguro ugomba gufata igisagara ca Uvira. Ariko tumaze kumenya yuko FRDC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bamaze kwitegura mu buryo budasanzwe, aho bamaze gushikana inkoho zigera kuri 12 BM31 aha muri Biriba. Ni inkoho zirasakure cyane ndetse inkoho bashobora gutereka ikishasa ikarasa ahantu kure cyangwa bagatereka ahantu ikarasa ku birometero vyinshi. Murumva yuko ari inkoho zifite ubushobozi bwinshi, mu gihe ku mirongo y'urugamba hahora hakora izo bitwa BM21. Mubane natwe rero tubabwire uko ngene vyifashe ndetse kuri uno mugoroba nuko vyaraye. Rero ku muntu ataraje mu group yacu WhatsApp arahawe ikaze kugira ngo yinjire mu group yacu WhatsApp azaronka amafoto n'amavideo y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba. Hari abasirikare batari bake b'u Rwanda ndetse na Red Tabara mwabonye twaberetse bafashwe, abandi tubabwira ko bahasize ubuzima, ariko ntitwabaha amafoto yabonetse. Muze kuza muri group nasize mu link ya mbere muri commentaire, mwinjire murabe bano basirikare b'u Rwanda baguye ku butaka bwa ko ngene babishe nabi, ingene amabombe yabamena imitwe, ingene Wazalendo yabavunagura amaguru, ingene wamengo barashwe n'ibisimba canke n'amashitani ku buryo uravye uburyo babishemo ari uburyo babaji cyane. Rero shimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kwa runo rubuga BM4 News. Wewe wakoze like ni ingenzi mu gihe urenganye ndakoze like ubu tubaniye cyane kuko like iratuma bino biganiro bigera kuri Fatina Stage ndime ufyonde kuri like. Ndizere ko kino kiganiro ari cyambere kugira ama like menshi kuko like ni ingenzi. Like ari vyinshi bifasha, hari vyinshi tuma ibiganiro byacu bigera kuri mutarinze no kubipartage cyangwa kubisharinga mu bandi. Hari benshi muri ko murabona urwandiko yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zasohotse ngaha mu gisagara ca Bukavu. Ukuri ndazi ko mukeneye kumenya uko vyifashe, ariko reka amanzi ndabicisha kanyota, manzi ndabibwirire ukungene hano imyiteguro mu gisagara ca Uvira canke mu bicungano y'igisagara ca Uvira mu misozi yo kubita inyeshamba z'u Rwanda maze bakazikura mu bice byose zamaze gufata uko yifashe. Ni muri territoire ya Uvira aho hamaze iminsi hariko harongerezwa ingabo zitari nke ndetse n'ibigwanisho vyinshi bikomakomeye byo kugira ngo barinde kino gisagara ca Uvira no kugira ngo bashobore gukora amatake bigize inyuma inyeshamba z'u Rwanda ziri mu bice nka Sange ndetse na Kamanyora n'ahandi narinze kubabwira batahagaragara mu buryo buboneka. Rero ino myiteguro imaze igihe, aho amakuru dufise ari imyiteguro yo kugira offensive cyangwa kugira attack ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bikunde bazisange Bukavu bazikureyo Prito bazihere Kamanyora, bavuye Kamanyora bazisange Bukavu no mu bindi bice vyigaruriwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko biramaze kugaragara yuko muri izi nyeshamba intege zamaze gucika, atantege bagifite zo ku mirongo y'urugamba, kuko hariho n'amakuru menshi ariko aravugwa yuko byoba ari naryo gere rya nyuma ku nyeshamba. Mushobora kuvyuka musanga zino nyeshamba zamaze kuva mu bice nka byose zamaze kwigarurira nk'uko amakuru yacu abivuga. Rero muri kino kiganiro turaza kuyaga vyinshi, turaza kurabira hamwe amakuru dufise yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava mu bice zafashe, aho amakuru ndose kuri no mugoroba aheze iminota 20 ndayarose M23 ko boba bariko baritegura kuva mu bice byose bafashe Goma ndetse na Bukavu. Amakuru ariko arava ibunagana ku bibe bw'Uganda na Kongo nuko
nuko kuva mu gatondo ku wa gatandatu w'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu hagumye hibonekeza abategetsi mu gisirikare ca M23 RDF bashika hano ibunagana. Abanyagihugu bakeka ko boba baje kuhamara imisi kuko muri abo basirikare ba M23 harimo n'abafise ivyankenegwa byo mu nzu. Abandi bakeka ko bariko bakura imiryango yabo mu gisagara ca Goma, bikaboneka ko biteze ikintu kidasanzwe muri no misi. Ibunagana ni igisagara gikomeye cyane mu vy'urudandazwa, ni muri territoire ya Rucuru kuko kiri ku mupaka wa Uganda, kikaba kiri ku birometero 85 uvuye mu gisagara ca Goma. M23 yarigaruriye ico gisagara mu kwindwi k'umwaka wa 2022 ivuye Masisi n'ibindi bice vya territoire ya Rubero na Rucuru muri za Kibati, Kasugo ndetse na Kabanyabayonga. Ivyo bice ndababwiye. Tuyukanye ko amasezerano u Rwanda na Congo basinye Washington mu ndwi iheze. U Rwanda rwiyemeje gukurayo ingabo zago bukebuke muri Congo, gukurayo ingamba z'ubwirinzi cyangwa ingingo z'ubwirinzi, bongere bafashe na Congo kurandura umuhari FDLR. Rero aya niyo makuru yizewe bivanye n'ivyo leta ya Kinshasa yasinyiye na gihugu cy'u Rwanda muri Washington. Urashobora gusanga koko nta ndongo ivugira ku gasozi ubusa. Goma na Bukavu zino nyishamba z'u Rwanda zigira zikugweyo kitaraganya kugira ngo bikunde bubahirize amasezerano ya Washington arijya. Kino gihugu cy'u Rwanda cabonetse kenshi kiriko kirasuzugura ibyatanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika kuri kano kanya. Rero bivanye n'ivyo tuko turabona, urashobora gusanga arico gihe nako kanya zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri bino bice haciye imisi zarigaruriye. Rero ku bantu bari batubajije amakuru y'ingene y'u Rwanda ko rurasirikira yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba ziriko zirava mu bice zirimo ngaha muri Congo, ntitwovyemeza kandi ntitwobihakana kuko ajya amatangazo ashobora kuba n'amatangazo mahimbano, ugasanga hariho abahuruje mugabo. Ku rundi ruhande hariho bamwe mu ba M23 bamaganye runo rwandiko rwasotse yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zigira zive mu gisagara ca Bukavu muri no misi. Ariko reka twihere agaciro ikijanye no gusinya amasezerano ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Congo. Mu vyo basinyiye muri bwa mbere baza gusinya Washington, aho bari bahamagaye President Neva nka pale, yababwiye mu mpano yabatekereye atekereye Kisekedi ndetse na President Paul Kagame, yababwiye ati gusinya amasezerano biroroshe, kuyasiga mu ngiro nico gikuru kandi ni naco nkenegwa. Rero mwumve yuko ibi bintu bitakurikijwe na bukebwe kuko muri rya misi nyene President w'u Rwanda yaciye arungika ingabo mu gisagara ca Uvira. Murazi vyahitiye uko vyagenze mugabo ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo yatanze itegeko yuko abari bahari bahava bongera gukuraho zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero kano kanya turabona yuko vyoba bigira bije mu ngiro, RDF igakugwa ku butaka bwa Congo, maze leta ya Congo cyangwa igisirikare cya Congo bifatikanije n'igisirikare cy'ubundi basigara baragwanya iyo mitwe y'iterabwoba yindi yoba yasigaye. Muga President w'igihugu cy'u Rwanda yamaze gukurayo bano basikare biwe. Twabwira yuko yemeye kubakurayo kubera ko yamaze kugondozwa n'ibihano ariko arafatirwa n'amakungu haba mu gisirikare ndetse na bamwe mu ndongozi za gisirikare, aho mbere muzi yuko na President Paul Kagame umutambukanyi wiwe Jeannette Kagame yari afise urugendo rumujana muri forume yateguwe n'umutambukanyi wa Donald Trump wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bintu vyasivye kubera ko ibi bihano vyasafatiwe wanategetse y'u Rwanda mubwira ati nta mwanya ufise, ubu bintu vyarahindutse, ntabwo kenewe nta nabukebuke. Ivyo ndazi yuko mubizi vyatumye icuka mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bihinduka kandi ku bwinshi. Rero uno mutiko turabona yuko bashobora kubishira mu ngiro ariko ntituze kuvyemeza kandi reka ntitubihakane kuko ano makuru nababwiye kare ni sweet wama tubazanira kugira ngo mushobore kumenya ukuri kwa vyose kwingene biko biragenda, amanyanga ari muri diplomasi, amarobingi bariko barakora muri politike, vyose kugira ngo mubandanye mubimenya muri bake. Rero
ku bijyanye n'itangazo mwabonye ryanditse ngo ryasohowe na M23 bemanga yuko basohotse igisagara cya Bukavu Prito. Iryo tangazo si ryo kuko bamwe mu nyeshamba bamaze kuribesha zavuga yuko atari ryo, mugabo ni ryaba ari ryo ndaziho ku munsi w'ejo zoba twamenye ukuri kwa vyose, zoba twamenye uko ibintu vyifashe muri rusange. Cyo mukomeza no kufyonda like no kumenya neza ko bamaze gukora subscribe kugira ibiganiro nk'ibi ntibize biragucira, kuko novuga yuko ari uruhombo cyane. Iyi rero ni B-Info News, twiyemeje kubaha amakuru yose atabubeshi cyane guhengama, atagufana, kiretse ko iyo ibintu bimeze nabi byose tuvuga ati bimeze nabi. Cyamfatira ku iganiro nabahaye ryari mu biganiro nari nakoze, aho nababwiye yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda hari agace wari wigaruriye ngaha mu misozi ya Uvira. Abantu benshi ntibavyakiriye neza, sinzi ko bagomba yuko ndabahenda. Iyo mvuze yuko tugomba kubaho ukuri, tuza kubaho ukuri, bidasigura yuko umuntu yoba abuze ivyabesha abantu, mugabo nta mpamvu yo kubahenda. Niyo mpamvu tubaho ukuri, ibintu bikakomeza bigenda neza. Rero ndazi yuko tuzakomeza tubaha ibintu vyiza bigezweho, kandi abantu bariko baradushira ko pression ngo twatangaje ibi. Ndibaza si uwo mugambi wacu, kuko igikuru no gusiga amakuru ahabona no kubitira imbwa ku karubanda canke muri tele, tukanayihamagara mu izina. Rero abantu muza mujajinga ngo ibintu wari ukwiye kubivuga, no umuntu ashobora kwihenda mu makuru, ariko iya nkuru ari ya nyayo dutegerezwa kuyibabwira kugira ngo ibintu bigende neza. Rero muri make reka twandaye twatohoreza amakuru, ariko nababwiye ku rundi ruhande yuko imyiteguro yo mu gisagara ca Uvira no mu micungaro yaha ari bidasanzwe, kuko biriko biraboneka neza yuko ingabo n'ivyuma bikomeye biriko biregerezwa ngaha muri Uvira kugira ngo bashobore kwasika umutekano, ndetse banakubite inyeshamba z'u Rwanda bazigize mu bindi bice canke bazomore burundu. Rero aya makuru ndizera yuko ari incamake ndabashikirije, ndaza gukomeza ndabaronderere ayandi makuru uko biriko biragenda ku mirongo y'urugamba, maze mukomeze muri update canke muzi buri kimwe. Rero abatubajije uko imigwano yifashe ngaha muri Sud Kivu, ruracambikanye muri Sange kabisa. Nta handi no babwira yuko ibintu bidasanzwe, mugani naho twabimenya amanteni yacu niya biduha, turaza kubibaha. Murabizi n'usi ko ari kwisabato byari bigoye cyane kugira ngo umuntu atorokanye amakuru yose yakwize, ariko ndemeye yuko nzokwama ndabaha amakuru, nzokwama ntagoheka mu kugira ngo nshobore kubaha ikintu cyose cyombuza kubaha amakuru, nzogikwepa. Kuko murabizi nubwo umuntu afatirwa na byinshi ugatwarwa na twinshi, ndibaza ndagerageza kubaha buri kimwe kugira ngo mushobore kukimenya. Jewe rero ndazi yuko two turasya mu masaha y'ijoro, kandi abenshi bamaze gutaha, abandi bamaze kuja kuryama, abandi bamaze gusohoka. Reka rero nifuriza ijoro ryiza kuri mwebwe mumaze kuryama, ndanifuriza umurango mwiza abari mu bindi bihugu nka za Canada n'ahandi. Ndazi yuko mukiri kare cyane, rero ndizera yuko muza gukomeza kubana natwe no mu bindi biganiro. Nitwa Cody the Black, bye bye.